hagiye kubaho ibintu bizozana no kuzazanirwa, hagiye kuba ibihe bigoye bikomeye, ariko arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho. Amen. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Amen. Ijambo ryawe ryera ni ukuri rwose, ibyiza kandi ibyo biduhumuriza, kandi byageze nawe ntibizogumayo. Twebwe dufise ibikorwa bigoye, kuko muri iyi minsi abantu bagomba gukora ibyaha, bakagomba nuko tubemera, siko? Ariko Imana igomba ko tugira umutima nk'uwasa. Nagomba kubamenyesha yuko ishengero ry'Imana kuya ryatanguye niko rigiye guheza urugendo, kandi mu minsi ya nyuma habaho gutangara. Nabwo gutangara, igituma gutangara nuko abo bameze nk'abanyokuru basaganaye, muzobona ibyo mutari bwabona, kuko muzosanga ibyaha naho mutazira ko biri. Nicyo gituma imyaka yacu ari imyaka y'ibintu byinshi bigiye kuzonyeganyega. Isenyerana rero ry'ibintu muzobibona, ariko Yesu Gideyoni rero nahatanga imyaka twasobanura. Twumvise n'ijambo rivuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu ari yose iragahezagirwa. Yaduhezagiye imihezagiro yose y'impemu ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo Yesu. Ndakunda iryo jambo sinorisobanura, ariko ndabikunda. Yesu nashimwe kuba muri we, umva kugenda ugashibuka muri we. Hari ubushobozi dukwiye kuronka muri imyaka y'iherezo. Hari abantu biyumvira ngo ntitwashitse mu minsi y'iherezo.
muzosome hariya mw'igitabo cy'ibyahishwe Yohana ariko arabyerekwa ngo yumvise ijwi rivuga ngo bantu banje nimugire nimumviwe iwe nihe mugiye kubona amadini agiranira urunani yahora atagiranira urunani muzobona amadini ashira hamwe muzobona haba ibintu mutari bigere mubona ariko muzobonye ko Yesu ari hafi amen nitwahamagara kuzozimanganira mu isi ariko twahamagara kuzoshika mw'ijuru jewe sinkurikira umuntu jewe nkurikira noshobora kugwa ariko Yesu niwe yambaye ibihe bidashira ari umuntu akurikira umuntu ngaho hagiye kubaho ibintu bizozana no kuzazanirwa hagiye kuba ibihe bigoye bikomeye ariko arahiriwe umuntu yizigira uhoraho amen uhoraho akaba ibyizigiro byiwe amen aravumwe umuntu yizigira umuntu umutima wiwe ukava kuhoraho azoba nk'agati k'inkoko kari ahantu h'ubweranya ariko wizigira uhoraho azoba igiti gitewe hafi y'amazi camiki ngo nikizokwiganira no mu mwaka w'iki amen Gideyoni rero nahatamba imyanda twasobanura twumvise n'ijambo rivuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu ariyo se iragahezagirwa yaduhezagiye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo Yesu ndakunda iryo jambo sinarisobanura ariko ndabikunda Yesu nashimye kuba muri we umva kugenda ugashibuka muri we hari ubushobozi dukwiye kuronka muri imyaka y'iherezo hari abantu biyumvira ngo ntitwashitse mu minsi y'iherezo muzosome hariya mw'igitabo cy'ibyahishwe Yohana ariko arabyerekwa ngo yumvise ijwi rivuga ngo bantu banje nimugire nimumviwe iwe nihe mugiye kubona amadini agiranira urunani yahora atagiranira urunani muzobona amadini ashira hamwe muzobona haba ibintu mutari bigere mubona ariko muzobonye ko Yesu ari hafi amen nitwahamagara kuzozimanganira mu isi ariko twahamagara kuzoshika mw'ijuru jewe sinkurikira umuntu jewe nkurikira noshobora kugwa ariko Yesu niwe yambaye ibihe bidashira ari umuntu akurikira umuntu ngaho hagiye kubaho ibintu bizozana no kuzazanirwa hagiye kuba ibihe bigoye bikomeye ariko arahiriwe umuntu yizigira uhoraho amen uhoraho akaba ibyizigiro byiwe amen aravumwe umuntu yizigira umuntu umutima wiwe ukava kuhoraho azoba nk'agati k'inkoko kari ahantu h'ubweranya ariko wizigira uhoraho azoba igiti gitewe hafi y'amazi camiki ngo nikizokwiganira no mu mwaka w'iki amen Yesu nashimye ndasoma mu gitabo ca Zaburi igice ca 91 Zaburi igice ca 91 haleluya sinza guteba ariko aya majambo yamwezereye umutima wanje muri iyi minsi Yesu nashimwe
uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwamara mu gitutu c'ishobora byose. Ndabwira Uhoraho n'ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Haleluya. Kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya, izokumundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza, ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwami urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande rwa yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe ubona ingero y'abanyakini. Wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose wagize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokoragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, wowe gutsitara kw'ibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosibanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza. Nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje, azonyambaza nanje ndamwitabe. Nzobana nawe mu marushwa, ndamukize muhe icubahiro. Nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Imana ishimwe. Yesu nushimwe, turagushimiye amajambo yawe, turagushimiye ubutumwa bwiza, turagushimiye ishengero. Haleluya, haleluya. Turagushimiye ishengero ryawe Mana, ishengero ryawe Kristo waguze amaso, si ishengero risanzwe kuko n'umubiri wawe. Ukora ku mubiri wawe ngo uhore canke ngo ntuvyumve. Haleluya, haleluya. Wamurenganze ngo azonje ngo azonyogana mu ruzi, ngo maze nshitse hakurya nzosanga yabo nkunda. Yesu nushimwe, turagufise, turagufise. Shimwa Kristo, uragahezagirwa n'umunyantege nke ariko n'umunyenkomezi. Haleluya. N'umushumba w'urakimazi, mwebwe yabigishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Igituma nkunda Yesu ndabikubwira.
yariko arasenga avuga ibyo yabonye mu Mana. Nza kuvuga cyane ibintu bibiri. Nifuza yuko muri uyu mwaka twoshika mu kintu kigira kabiri. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama mu gitutu c'ishobora byose. Amen. Ayo majambo abiri niyo ngomba twige. Ijambo rya mbere, uba mu bwigobeko. Kuba mu bwigobeko bw'Imana nibyo bikuzanira kwama mu gitutu c'ishobora byose. Hageze yuko Imana ishikana mu gitutu c'ishobora byose. Ngomba murebe gusinzira muri iyi myaka hazoba amangetengete menshi, kugeza naho mu ishengero hazobamwo abantu b'abarozi baroga kandi bakomeye batari batanga isumu. Nico gituma dukwiki igitutu c'ishobora byose. None abasobanurire, none abantu barakunda gusenga kugeza naho basigaye basengera kuri za Inazegwe, abandi bakaja mu myonga hari i Rwanda, bakaja mu masumo y'amazi bagakuraho ibisigo, impwemu mbi za zindi zitwa des esprits de divination, impwemu mbi zibona ibyaha by'abantu n'iby'abantu bakoze, mugaca muhinda umushitsi w'Imana iravuze fo, bakarara mu myonga, abandi bakaja mu myobo mu misozi no mu bintu by'ibihuma barondera Imana nabo barondera impwemu mbi. Gaza hakwitegereza akavuga iby'iwawe byose n'ibyo warangiye n'ibyo ubitse mu cyumba, iyo ni impwemu y'abapfumu. Icyubahiro cy'Imana no guhisha. Iryo jambo ntiryanditswe. Imana igutumye ko naho ni kutoma ntiza guhagurusa mu bantu ngo wewe siko ngo wakoze ibi n'ibi, kuko Yesu yavuze ngo nimuze mwese. Amen. Umuntu wese avugishwa adafise umutima wa Yesu aba ari mu kadoze ka Shetani. Niyoroheje mu mutima, ndumugwaneza ngizeye arema kwitabara amakofi ya mwene, abandi bakabasekura mu ntuze. Iyo ni impwemu ya Shetani. Ariyo batagomba ko tubivuga, mugabo iminsi ihereze n'ibintu bizazanye byinshi, kandi mu bintu bikomeye Yesu yavuze ko dutegerezwa kwambara ibigwanishwa byose kugira ngo dushobore kunesha. Yavuze ngo tunesha ibintu bingahe? Ibintu bibiri: ubugunge bwawe. Ubugunge ni impwemu yo kuzazana kuzazana. Ariko nagenda babwire, kuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Kuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Nari gusoma amajambo menshi nkayo, ariko nta mwanya mfise ngo manababarire. Ayandi mu bundi buryo, kuba mu bwigobeko bw'isumba byose ni ukubatirizwa muri mpere. Munkurikire, ni ijambo ryohagarira ko ariko kuba mu gitutu birazimvye, kuko aya mazina abiri, munkurikire neza, amazina abiri aratandukanye. Hari izina ubwigobeko bw'isumba byose, ariko mu gitutu c'ishobora byose n'ubundi mubatirizo. Haleluya, Yesu nashimwe. Dukwiye gushika ku rugezo rwo kuba mu gitutu c'ishobora byose. Habaye uvuye mu bwigobeko. Amen. Mu bwigobeko wenda kutwisha tugiye ngo kuba muri Kristo. Mu bwigobeko ni urumva ngaha none hano n'icyo mvuze nagisize ngaha rero hari umuntu yo kimenya
ahantu haryoshe cyane niho kurya umwagazi ukiwurya imisoso utarashika ku mahembe no ku binono. aho hantu haba haryoshe agageze kurya ibinono n'amayezi n'inyumba muri ico gihe ibintu bigoye. hari abantu bari ku mayezi no ku binono kandi baramerewe nabi kugira babirira rimwe bose. Eka hari ku misoso nuko abari ku mayezi nabo kamengo barago akanyigwa ariko 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 umwagazi aha si umwagazi. Reka ndaruke ngaha mu bwigobeko bw'isumba byose. Amen. aho murabona muri Bibiliya haravuga ngo uwirata yirate ko yamenye akagirana akantahura. Amen. hariho kumenya Imana no gutahura Imana. Yesu narashimye. jewe uranzi simaze kuza kwa inshuro nyinshi mugabo ntimurantahura. siko umuntu ubwira ntahure birafata igihe antahura ko tubana. mwega muriko murangurikira antahura kuko tubana naho nyine atari umwanya mutoya. abashaka nawe bashobora kubana n'umugore umwaka ugahera utaramumenya 2 3 siko ariko uko imyaka irari kugira niko mumenya. hajya bibaza umuntu akija kumuresha aramutahura aramumenya gusa. hariho kumenya Imana no kuyitahura. none maze gutahura Imana ari iki? gutahura Imana irakumanura mu kinogo ikagukurayo. murabyumva? Yosefu acherekwa ingana zo mukuru wamengo guca mukuru. Imana ikamuhishurira izoba itarakubwira ingano uzobishikira. none so iramanura mu kinogo mbega mu kinogo yamanura n'abantu abavukana abasangira ku isahani. hari mu manura yari mu kinogo hari kiri ukorerwa n'umuntu utaziga. kandi rero bene ico kirababaza. murasi baramanurwa mu kinogo Imana yagira iramukura. aratahura ko Imana ishobora guseruka abo muvukana bakwiyamye bakumurishije. Amen. iby'Imana bigaca mu guhebwa n'abo muvukana mu guhebwa n'abantu bose ugasigara hehe mu bwigomeko gusa. Amen. mu bwigomeko bw'isumba byose. iyo muraba ngo pasiteri arankunda ngo jewe ngo nogere oya Imana irakubatiriza hagasigara Imana yonyine abantu bose bagakinjura. Amen. Era mu bwigomeko n'ubwinjirirayo mwese Imana yafise ikibanza cy'iwawe ikagusekura ikamugosora. Amen. muriko murayibona aho ni mu bwigomeko bw'izera isumba byose. Yesu yaragiye mu bwigomeko nta muntu umujana urijana wewe. Amen. kandi hariyo uhigira iki watahurira Imana ingene imeze. urashobora kwambika umusirikare ikofera y'ubukomando ataciye inyakazi atakorotse inyakazi ntashobora kuyambara. ntibikunda kumara yayindi y'abasirikare basanzwe ariko amaze gukoroka inyakazi akagenda uburundi bwose n'amaguru avuga ati wowe umukomando. kandi ntibapfa kumusesanura baramubika babyumvise kandi bariko
womengo n'abamwana bayobogo baramuhevye bashize umugozi hari nyakazi bati manuka maze bareke bicoroshe uvi makamba n'amaguru ushika imuyinga ntubuzi ko wowe umaze kubishobora ibyo bakwita komando kandi yo arazimvye igihugu cy'abandi mbega ni bangahe siko ni bangahe abantu nabo kubikwa kuko n'abantu b'ikimazi amen shengera n'Imana mubwigo ko ntabwo uzoja Yesu aje kubatirizwa mwebwe yaramanuka amen amuza ko basa n'inuma ijwi rava mw'ijuru kugira ngo uti uyu ni umwana wanje nkunda kugira akampimbara nimumwumve yaciye ajahe mubwigobeko amen ngo mwebwe yaragira nta musuri gati amujana aho hantu twaragiyeyo nta nibarabara rishikaye mu misozi iyo hejuru y'Yeriko mu bwagwa butagira igiti butagira n'icyatsi amara iminsi 40 n'amajoro 40 ariko agira ariko ariga Imana ariko batiriza wo kwita umwatirizo wo mu muriro kugira ushika aho hantu uva mu isanzwe niko mwanyu sinzi no mu kirundi uva mu bintu by'umunezero ngaha uva muri zone de confort ukayisohoka mu bintu byose bimeze neza ukagenda ahantu hawenyene amen mubwigobeko Yesu aragenda hariya Imana ituburere uri mw'isi ngomba ndakugeze amen ubwa mbere haza icyo kurya none abantu bashobora ntabwo icyo kurya aha amasengesho muri opini ibiro by'amasengesho asenga mu ishengero usanga amasengesho menshi ari amasengesho kurondera ibyo mw'isi ndabeshe Yesu yavuze ngo ntimukiganire ibyo muzogirana n'ibyo abatora ati tunyoni niturima nitwimbura Imana dutunga araba ngo nta kanyoni gakorokera hasi kamwe Imana itabizi ngo namwe usumba utunyoni twinshi ibyo mukora mubibona ariko si ibyo ngomba kwigisha ndiko nigisha ijambo haleluya hari Imana uyisigarana yonyene amen kandi ari umuntu atarashika ahantu asenga wenyene atabantu bamwumva atamuntu bamutahura bose bashobora kuba uwo muntu n'umuntu w'umugesera Imana ikamutahura yonyene niba birakunda amen Imana shetani azana iki icubahiro azana n'itunga ibyo bintu sigorana ibyo kurya icubahiro itunga byose Yesu aragira arabinesha amen ariko kubinesha rero aca arambara haleluya igitutu ciki cyishobora byose amen iri jambo muramubona Petero amaze kuronka umubatizo bari bararonse guhuhirwa amen akira mwene Yesu yari bahuriyeho barayakira ariko arababwira ati ntimuve mugumeyo kugeza aho muzoronka iki ubushobozi hari itandukaniro ry'ububasha n'ubushobozi ibyo bintu nabo nabyigisha ariko nigisha kuri mpemu yera ngomba ndiko tuvuga ijambo ryabo igitutu cyishobora byose kuba mu gitutu cyishobora byose amen ishengero rya mbere rikibayeho ryararonse umubatizo w'umuriro ryararonse igitutu
turacari ngaho ariko dukubita hariya 5:15 mbere ko 12 intumwa zikora ibimenyetso byinshi, ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, nyamara abantu bose barabashimagiza, barushiriza kongerwa kw'abizera umwami Yesu. Ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore bituma badaterurira abarwaye ku nzira, babashira mu nderuzo no ku birago, kugira ngo Petero niyaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Hakoraniye ishengero rivuye no mu bisagara bihereranye n'i Yerusalemu, bazana abarwayi n'abana nabo bazwa n'impwemu zihumanye, bakizwa uko bangana. Imana ishimwe. Haragera igihe umuntu amaze igihe mu bwigobeko, ahantu baza abantu basenga bonyene, agira ati ngomba ndafise inyota yo gusenga jenyene, ndafise inyota yo kuja ahantu nk'inyegeza jenyene. Hari aho utabikora kugeza aho Imana ifata ingingo yo kugusunikirayo. Mu kugusunikirayo izana iki? Izana amagorwa n'amageragezwa atahana hamwe guca, ugaca ugenda ukimukira mu bwigobeko. Amen. Hanyuma rero Petero yaronse umwanya wo kuja mu bwigobeko. Mbega Petero yararonse. Haleluya. Arashika ahantu Petero yambara arambikwa igitutu. Haleluya. Igitutu cy'ishobora byose. Amen. Yaronse umwanya wo kuba mu bwigobeko bw'ishobora byose. Mu bwigobeko rero ugumayo. Sinzi ko mukugumayo. Mu bwigobeko ugumayo, umaze kuronka igitutu cy'ishobora byose ukacambara ucuvayo. Muriko murangurikira? Umaze kuronka igitutu cy'ishobora byose ucuvayo. Amen. Ucamamwo. Urumva ufise igitutu, mu gitutu indani uracambaye igitutu cy'ishobora byose. None murumva ubwa mbere yari isumba byose, ubu nahibaye iki gitutu rero ugendana ni igitutu cy'ishobora byose. Amen. Iki gitutu rero umaze gucambara nta kinanira. Ni rya jambo Yesu yavanze n'umwaguma muri jewe. Amen. Amajambo akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizogira kizobaberako. Petero arasohoka, arahejeje ishuri yo mu bwigobeko bw'isumba byose. Amen. Hariya mu bwigobeko ntuzohagwa, ntacyo uzoberayo, kuko wahise mu bwigobeko bw'isumba byose. Nihagera gutegeka gusohoka, Imana igukoresha, uzosohoka uri mu gitutu cy'ishobora byose. Nico gituma kiriya gitutu cyakiza abarwayi. Nicari cyo kwa Petero, cyari igitutu cy'ishobora byose. Amen. Nicari igitutu cya Petero, cyari igitutu cy'ishobora byose. Nagenda babwire shengero ry'Imana, turiko turija mu bihe bikomeye. Amen. Kandi amageragezwa atazoterwa n'abantu bose, amageragezwa azoterwa n'ibintu bikomeye n'abakomeye. Ariko hakwiye igitutu ciki. Petero amenya ko acambaye, batizana abarwayi mushire harya, kuko jewe ndi mu gitutu cy'ishobora byose. Igitutu ciwe, ombre y'igitutu ciwe ni
izana igitutu cayo citwa ishobora byose irakimwambika neza. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Nabifurije gushika mu gitutu c'ishobora byose. Elisa nari kubisoma iminsi nageneye Eliya arabona turi umugabo w'umukozi w'Imana arafise igitutu c'ishobora byose, ari n'ikintu yambaye. Haleluya. Ati rero jewe yarizaga ntamuseza atagenda mpapagenda ati jewe ntacyo mfise, siko jewe iki gitutu c'ishobora byose yambaye ashobora byose. Ati washa ubushobozi yambitswe murabona aramukurikira. Ati nanje simfa kuguha, mbanza kubona ko ubifise mu mwete udashobora kubikinako. Ati nagiye hariya, ati turajana, ati sigara hano atekaye turajana. Ati none erega jewe wumva ngiye ndagiye ni Yeriko ateka, ati turajana n'ahantu ahantu hakomeye ibisika bihambaye, ndabizi ko wambaye icyo ufise ndakironka. N'abatereka ndagiye kuri Yorodani, ati nawe nyene turajana. Akavuga ati none niyakubita niyaruca mw'ibarabara akajabuka nzogaruka gute? Ati ntacyo. Ariko arondera iki? Igitutu c'ishobora byose. Amen. Nico gituma Eliya aduze hakorotse iki? Umutamana. Haleluya. Hakorotse umutamana, impuzu, igitutu c'ishobora byose cyari muri irya mpuzu. Amen. Kuko byari mu isezerano rya kera. Aca aragenda murabona, aca agira ati bati mwebwe yari kuri Eliya, iri kuri Elisa. Yarayiciye sha, yapfuye kuronka. Ekaye ntushobora kuronka igitutu, ntushobora kuba mu gitutu c'ishobora byose utagiciye. Kandi umaze kuba muri iki gitutu urumva kuri muri cyo. Amen. Petero murabona bamurinze n'abasoda benshi, aca arisinzira kuko ari muke. Ati naho ajya ku maguru hari babiri, aha babiri, ahajya babiri, aha babiri, ngaha babiri, ku mutwe babiri, ngaha babiri. Ati ibi nacyo bivuze ku gitutu c'ishobora byose, ndi muri cyo. Aca arasinzira. Wewe wasinzira ucagukirira, bavuze ko urubanza rwaciwe atejo bazomuca umutwe. Ariko ati ndi mu gitutu c'ishobora byose, asinzira. Haleluya. Noteba ariko reka ngeze hano kuba mu gitutu c'iki. Amen. Muri uyu mwaka ushike mu gitutu c'iki. Ibi birazimvye, bigusaba kumara igihe mu bwigobeko bw'isumba. Bantu bahisemo kuba gutyo, bahisemo kwigumira mu bwigobeko, ntibagomba gushaka urugezo rwo kuba mu gitutu c'ishobora byose. Hari igitutu, haleluya, c'ishobora byose, kandi ico gitutu umuntu aracambara. Mose yari yaronse aracambara. Haleluya. Nico gituma yagiye anesha, aca mu bikomeye, arajana n'Abisirayeli, aca mu bihambaye. Mana ati kuti gitanga kikababa amazi. Amen. Mana ati intwari zirakuza, akagenda akabona ububasha bw'Imana. Amen. Kuko yari yamaze igihe ari mu nzu kwa Farawo, hanyuma Imana mujana kugira ngo ayige amara imyaka 40. Amen. Amaze gukwiza rero Imana iti ndakwambitse. Haleluya. Murabona muravye Eliya ntibavuga se wiwe, bavuga Eliya w'Itishuri. Yari yamaze igihe kirekire mu bwigobeko, azabona basokorotse. Amen. Ahantu ugenda ukamarana n'Imana igihe kirekire wenyene. Haleluya. Hanyuma ukaharongera iki? Ugashirwa mu gitutu citwa ishobora nta kinanirana.
ntabwo idashoboka wamaze gushaka mu gitutu ushobora byose ni uko ari wakoresha ibitangaza by'Imana. Yesu narashimye, Imana nishimye. Murabona abakristo batarashika mu gitutu cy'ishobora byose, batararonka uwo mwambaro bayita revêtement de la puissance. Amen. Kwambara si impuzu isanzwe, yitwa igitutu cy'ishobora byose. Haleluya. Iyo mpuzu amen ndayishaka plus que jamais, ndayishaka kurusha imyaka yindi yose. Niko ndasenga Imana ndagomba iyo mpuzu. Amen. Uwo mwambaro witwa igitutu cy'ishobora byose. Arasenga isengesho uwa mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwambara mu gitutu cy'ishobora byose. Ajama ngo ndagira uhoraho. Amen. N'urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye ngizera nizigira. Haleluya. Amen. Umaze kuba gutyo umutezi azotega bipfa ubusa. Amen. Ikiza kizotera kigende kigusige, umwami uzoraswa kuva mu mashoka bipfa ubusa. Haleluya. Inama zizogirwa zipfa ubusa kuko uri mu gitutu cy'ishobora byose. Imana iremera ko tuyambara. Yesu nashimye. Ndabifurije uyu mwaka kwa mwene uko nabona abantu, umuntu akicara n'umuntu ati umuntu araroga, ugasanga bamuhebeye intebe. Abo bantu n'abantu batagira ubushobozi. Umukristo akamunza komoka ngo abantu n'umurozi. Uwo mukristo afise doze ageza he? Umukristo bwe ugera he? Chukeni wali Imana timana ukagomba kumana umuntu naguma reka bapagani bimuke. Amen. Ubushobozi bugambana nta mwanya n'uronka, ariko muri miliyari y'abantu benshi bari barabambaye, bari babashyize ku rugezo rwo murabona Pawulo yarabufise. Haleluya. Nico gituma yabwira abakorinto ati naho turi n'umubiri. Amen. Naho turi n'umubiri, ibigwanisho byacu byo mu buryo bw'umubiri bifise ububasha bwo gushingura karindwi. Dufatanira n'ibyiyumvirwa mu mitima bitaramenyekana, imbere nikizwe hejuru cyose gishobora kugomorera, gishobora kurwanya Imana. Tugomorera ni Kristo. Ati mbere turiteguye guhana gutumva kose gushika muzogire kumva gushitse. Nta bintu byo ubwoba cyangwa guhinda umushitsi yari yarashitse kuri uwo mwambaro, yari yararonse iyo pete, yari yarambitswe igitutu cy'ishobora byose. Amen. Ndabifurije umwaka abantu b'umucuna twambara igitutu ugice, ikibara gica. Impuzu yitwa igitutu cy'ishobora byose barayica. Mwabyumvise? Barayica kujya baca breve, barayica bimusaba umwanya, bimusaba igihe cyo kuba mu gitutu cy'ishobora byose. Abantu bado mu bwigobeko bw'isumba byose urashobora kubayo. Amen. Nabwiye ko ari ukwiga ukamenya Imana, ukagira ukayitahura. Yosefu ari hariya muri prison, ari kwa Potifari. Shitani yamubwira ati bya bindi warota n'ibyo gusa wararavusesha hebe ibyo bintu. Aragira tekaye sinohemuka hariya muri prison, aragira umucafu, umushatsi uramugura uraja mwinda, ariko ari hehe? Mu bwigobeko. Amen.
ubwigobeko Imana yararwara igumana ari Imana isumba byose isumba byose isumba byose isumba byose haragera igihe rero Imana yamubwira iti wamenye ndakwambitse ikanzu yitwa igitutu cy'ishobora byose. Haleluya. Mbega abantu b'Imana ntimwifuza ko dushika kuwo mwambaro witwa igitutu cy'ishobora byose. Umeze uko wambaye nta kinanirana. Pawulo ariko aragendagenda hadukishwa abangwa abo bantu n'abantu b'Imana nimubumve bakoreshwa n'Imana ariko ngo umukobwa ngo yari umuntu aragura ngo yaratungishije cyane bashebuja hanyuma iminsi avuga ivyo arabivuga inyuma ya Pawulo acara muhindukira kuko yari yambaye. Amen. Abwira abantu abwira Yesu ati uhereye uwagize urahumye acara humugwe nyine kuko yari yambaye iki. Amen. Yesu nashimye. Elisa karicho kwambara umwambaro ukomeye sinzi ko muko mutahura ijambo je ko ndabyumva gushika Imana kwambika igitutu cayo cyitwa igitutu cy'ishobora byose. Harageze ko twambara igitutu cy'ishobora byose. Akadutambiye tutangura n'impuzu tutangura n'umwambaro twambara umwambaro witwa igitutu cy'ishobora byose. Haleluya. Elisa yasokoroka ku munsi mukuru w'Abisirayeli gusaba Yuda no mboneko z'ukwezi gusa iyindi minsi y'abari mu bwigobeko asokorotse bacaba umuntu w'Imana yaje tumubarire vya bindi. Amen. Kandi yava ngaho ibintu byose bimeze neza kuko yari yambaye impuzu ikositimu isumba izindi igitutu cy'ishobora byose. Na vya bindi by'iwawe birashoboka nabwo abaganga bavuze ko bidakunda birashoboka habaye igitutu cy'ishobora byose. Imana ibahezagire. Barangije uriho heze kwa Yesu ufata ingingo yo kuja mu bwigobeko kugira ngo ushike ku rwego rundi rwo kwambara. Amen. Igitutu cy'ishobora byose. Yesu aguhezagire uze kwa Yesu. Yarandole asangana n'ijwe n'ibyaha ashira ku bitugu ajyana mu rugo abamarayika biwe baririmbira mu ijuru warukundo rwiwe amaso yiwe yawudugagane n'urukombe rw'umwana Zanze asazuki Namuriza Kiburuwa Sinari kumijwi Nidone Namuriza Warukunda wiwe Amaso yiwe Waruduga zane Turagushimiye Mana kuraha nyene niwe uri kuravuga mu izina rya Yesu. Turabona ingene ibikorwa byawe byagiye bikorwa
n'amaboko y'umunwa. Turagushimiye mwami ko wayishuriye ibanga rikomeye uri wishurira Asa. Amen. Asa akura ibigirwamana byose biri mu gihugu mu izina rya Yesu.